Nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kumwe natwe ngaha kuri no mbonesha kure igushikiriza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu makungu ya kure ndaguhaye kaze ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye naho dukurikira uherereye ico utegerezwa gusa n'ugufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyonda ko hamwe ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza biba biriko bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu bisata bitandukanye nk'igisata c'umutekano igisata c'agateka kazina muntu igisata c'ubutunzi igisata c'umutekano igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu igisata c'uburimyi n'ubworozi igisata c'inkino igisata c'indero ndetse n'ibindi bisata bitandukanye ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kubandanya uragira umunsi w'Imana mwiza ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira Red Tabara irabeshuza yihanukiriye ivyo yagirizwa vyo gutera ibisasu ntezwantoke iributsa kwitigera itera abanyagihugu b'inzirakarengane Red Tabara igasaba leta y'u Burundi guhagurukira ingorane zihambaye zihanze abanyagihugu aho kwihutira gusamaza abantu mu kuvuga ivyo yita amatohoza ku bwicanyi yo nyene yakoze vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure nayo kandi ikabarore abantu bane bagirizwa kwica umusore bakamuta mu ruzi Akanyaru barapfunzwe umusore w'imyaka 22 wo ku mutumba rya Mukona muri komine Kabarore yarishwe ku muhingamo wo kuri uwa gatanu igenekerezo rya 10 Rusama aca atabwa mu ruzi Akanyaru abagirizwa urwo rupfu nk'uko abanyagihugu babivuze ngo ni bamwe mu rwaruka ruhurikiye mu mugwi ujejwe umutekano inyuma y'urupfu rw'uwo musore abantu bane baciye bafatwa bajanwa mu gasho k'igipolisi Kabarore abo bafashwe bo bakavuga ko uwo yapfuye yoba yarashoye ubutari mu gihugu c'u Rwanda naho atabwo bahavuye bereka abajejwe intwaro nk'uko tubikesha uburongozi bwa komine Kabarore na mustaneri wa Kabarore haremeza ayo makuru ariko akavuga ko hakiri kare kugira yemeze ko uwo musore yishwe n'abo bafashwe akasaba ubutungane gukora amatohoza budahengamye kuko hatawo kwitwaza icari kugira ahohotere ubuzima bwa kiremwa muntu vyinshi ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure nayo kandi Orikome iravuga ko ikizingamitse ubutunzi bw'igihugu hari abari muri leta bakongera bakaba n'abadandaza Gabriel Rufyiri harongoye Orikome hasaba leta guhagarika urudandaza rw'abantu bayikorera bakongera bagakora urudandazwa Rufyiri hakavuga ko ivyo ariyo ngorane nyamukuru izingamitse igihugu kuko bo bigumira muri ivyo vyo kudandaza gusa bakibagira kubwa Orikome ngo sagaseseshwa rumuri ubutunzi bw'u Burundi buri mu ngorane zidasanzwe biturutse ku ikena ry'amafaranga y'agaciro atuma igihugu kigira ingorane zo kwinjiza ibidandazwa vyanyenerwa na cane igitoro vyinshi kuri ayo makuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure nayo kandi Gatumba abanyagihugu batewe n'amazi batanguye kwimurwa imiryango 100 yo muri karitiye Mushasha ya mbere muri zone Gatumba komine Mutimbuzi ibangamiwe n'amazi yimuwe kuri uwa gatanu Aniseti Nibaruta harongoye umurwi w'igihugu ujejwe kurwanya ibiza n'isibe hakaba asigura ko abo bimuwe hari abiyandikishije ku gushaka kwabo nk'uko tubikesha radio n'imbonesha kure Isanganiro akamenyesha ko bajanywe muri site ya Matyazo muri komine Mubimbi ngo vyinshi mu vyanyenerwa nk'imfungurwa amazi ibizuku vyo gucana n'ibindi ngo birahari akabahamagarira kuguma aho bimuriwe bitegekanijwe ko kuri iyi nshuro ya mbere himurwa abanyagihugu biyandikishije bo ku mitumba ya Mushasha ya mbere ndetse na Mushasha ya kabiri aho basabwa kuzanana n'ivyabo vyose uhereye ku vyo mu nzu intungwa n'ibindi abo ku mitumba yindi bakazokwimurwa hanyuma nayo kandi abantu Beribe yahaye amahera y'agaciro ngo baje kuzana igitoro ntibakizane ngo kubona bacidegembya biteye agahinda
umuyobozi wa Parisemu aribaza igituma abantu ibanki nkuru y'igihugu yahaye amahera ngo baje kuzana igitoro hanze ntibakizane none bakaba bacidegembya kandi barasahuye ubutunzi bw'igihugu ngaho none leta ngo nta nyishu ifise. Faustin Ndikumana akaba agira ko asaba ibanki nkuru y'igihugu kuva mu gacerere igakora icirwa cerekana ingene amahera y'agaciro yagiye arakoreshwa mu myaka iheze kuza iratanga ku kwezi icegeranyo c'ingene n'ayo make aboneka ico akora. Asaba kandi BRB guhagarika ingendo zo hanze zikorwa n'abategetsi kandi zigatwara amahera y'agaciro menshi mugabo ataco zinjirije igihugu nka kera. Akaba avuga ko kera harabaho imigenderanire umutegetsi akaja hanze ukabona ikintu kivuyemwo. Vyinshi navyo kuri iyo nkuru ni mukanyi mu buryo bw'idonido ntuje kure. Isayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mukanyi mu buryo burambuye ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV haraba handitse ijambo sabone canke subscribe urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu makungu ya kure. Ano makuru ku buryo burambuye nunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko Orikome ivuga ko ikizingamitse ubutunzi bw'igihugu ari abari muri leta bakongera bakaba n'abadandaza. Gabriel Rufyiri arongoye Orikome hasaba leta guhagarika urudandaza rw'abantu bayikorera bakongera bagakora urudandazwa. Rufyiri akavuga ko ivyo ariyo ngorane nyamukuru izingamitse igihugu kuko bo bigumira muri ivyo vyo kudandaza gusa bakibagira. Kubwa Orikome ngo sagaseseshwa rumuri ubutunzi bw'u Burundi buri mu ngorane zidasanzwe biturutse kw'ikena ry'amafaranga y'agaciro hatuma igihugu kigira ingorane zo kwinjiza ibidandazwa vyankenerwa na cane cane igitoro. Ubu abantu ntibagira ingene biyunguruza ntibabona uko bafungura ivyo ngo ni ibintu nyamukuru vyerekana ko ubutunzi bw'igihugu buriko buhungabana cane muri ino minsi. Akaba avuga ko bica bituma ata n'umwe akora ibintu neza yaba amashirahamwe ya leta canke ay'abikorera ivyabo bose bakora ibintu nabi kuko kugira baronke igitoro ni ikibazo, kugira baronke uko biyunguruza ni ikibazo. Atanga akarorero kw'ihinguriro Burarudi ata kinyobwa kivuye muri iryo hinguriro kikiboneka nka kera. Co kimwe na Susumo isukari ubu hasigaye ari umuzi w'ibuye. Amabanki ntushobora kugenda ngo uronke amahera barakubwira ngo ivyuma vyarapfuye. Agasaba leta kwicarana n'amashirahamwe akurikirana ibijanye n'ubutunzi kugira ngo barondere hamwe umuti wihuta hatari uwo muri kazoza ka kure. Nayo kandi abanyagihugu batewe n'amazi batanguye nayo mu yandi makuru kandi abantu BRB yahaye amahera y'agaciro ngo baje kuzana igitoro ntibakizane kubona bacidegembya ngo biteye agahinda. Nayo kandi abantu BRB yahaye amahera y'agaciro ngo baje kuzana igitoro ntibakizane kubona bacidegembya biteye amakenga. Umuyobozi wa Parisemu aribaza igituma abantu ibanki nkuru y'igihugu yahaye amahera ngo baje kuzana igitoro hanze ntibakizane none bakaba bacidegembya kandi barasahuye ubutunzi bw'igihugu. Ati ngaho none leta ngo nta nyishu ifise. Faustin Ndikumana akaba agira ko asaba ibanki nkuru y'igihugu kuva mu gacerere igakora icirwa cerekana ingene amahera y'agaciro yagiye arakoreshwa mu myaka iheze kuza iratanga ku kwezi icegeranyo c'ingene n'ayo make aboneka ico yakoze. Agasaba kandi BRB guhagarika ingendo zo hanze zikorwa n'abategetsi kandi zigatwara amahera y'agaciro menshi mugabo ataco zinjirije igihugu nka kera. Akaba avuga ko kera habaho imigenderanire umutegetsi akaja hanze ukabona ikintu kivuyemwo. Umutegetsi kanaka iyo yagiye hanze twumva ngo televiziyo y'igihugu yubatswe, Novoteri yubatswe, hagiye muri Libya ukumva ngo biblioteke ya kaminuza yubatswe.
ihinguriro ry'amavuta mu Rumonge rikubakwa, muri Kuwait ukumva za SLD zavutse, mu Budagi baraje Rwegura ikubakwa, muri Arabia Saudite ibitaro Roi Khaled birubakwa, muri Korea Kotebu irubakwa, ariko ubu ngo tubona bama baja hanze, ariko ukiga ico berekana cavuye mu rugendo ntubone na kimwe c'iterambere bazana, ahubwo n'ivyari bihari bikabandanya vyugara. Ayo mahera ajanwa hanze kandi natwe tuyakeneye, ariko ayo mahera ajanwa hanze kandi natwe tuyakeneye, ariko ntihagire na kimwe atuzanira ngo nibabihagarike. Izindi ngendo zo hanze rero ngo zihagarare kuko ntaco ziriko zirungura igihugu. Ibi yabishikirije afatiye ku bihe igihugu kirimwo c'ibura ry'ibintu vya nkenerwa bivuye ku ibura ry'igitoro, aho umushikiranganji wa mbere yabwiye abashingamateka ko iki kibazo ata nyishu yacyo yihuta leta ibona, ariko Faustin Ndikumana we akavuga ati inyishu y'iki kibazo iri mu maboko ya leta nyene. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, hariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe, nawe utaravyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ndakwifurije kubandanya uraroranirwa, kugira ibihe vyiza ndetse n'umunsi mwiza.